yugurura igisabisho c'iminsi 3 cyo gukengurukira Imana kuri uyu mwaka wa 2025. Umukama yaduhaye akawutuzigamamwo, akawuturosamwo ivyiza vyinshi. Ivyagoranye n'ivyabuze, n'ivyo tutatunganije ko twabitegerezwa n'ivyabuze, ariko Imana kubera ubuntu bwayo yaratwuhiriye, iratwinjiza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ngo turushirizeho kuyikorera no kugabanya ibindi vyiza bisumbirije. Niho rero uyu mwaka mushasha turiko turawuragiza iyo Mana ngo ize uturonsemwo umugisha n'amahoro. Imana niyo soko ry'ivyiza vyose, kandi niyo dukesha ukurara n'ukuramuka, ari naho bikwiye kandi bitunganye ko tuyikengurukira uko bukeye uko bwije, kuko turiho ku bwayo. Ico turi n'ivyo dufise niyo tubikesha, naho vyoba ibigurano twabikuye mu vyiza Umukama yaduhaye. Bavukanyi, mwatunganije iki gisabisho c'iyi minsi 3, mwagize neza. Ubwa mbere kwerekana ko mwashize Imana imbere, muyatunganya mwisunga ijambo ry'Imana, ijambo ry'ukuri, ijambo ribeshaho, rimurikira ubuzima bwacu n'ingingo dufata. Icivugo mwatoye muri uyu mwaka dusanga mu baruwa mutumwa Pawulo Mweranda yandikiye umwigishwa wiwe Tito, kiratomora neza ko nk'indongozi mworangwa n'ubwitonzi, mukabera abandi akarorero keza, mukikwiza iteka, mugasukurira neza abo mushinzwe. Umutima w'ubwitonzi Imana niyo iwutanga, ikawuronsa abayubaha bawusabana ukwemera no kwicisha bugufi. Igitabo c'imigani kigira giti, ushaka kuronka ubwitonzi umutima wiwe nuzigama amategeko y'Umukama, n'igitegeko c'iminsi n'imyaka y'ubuzima n'amahoro bizoheza bikongerekana kuri we. Mbere akongera kati, niwaba ushaka ubwitonzi, ubuntu n'ukuri ntibize bikuvirire, urabipfundika kw'izosi ryawe, uvyandika hagati mu mutima wawe, kandi mu mayira yawe yose urizigira Umukama, umumenye nawe azokugororera inzira. Tubisanga mu gitabo c'imigani mu kigabane ca 3 akarongo ka 3 n'aka 6. Iri jambo shimikiro mwatoye ridusaba twese ko abantu bikwije iteka, buzuye ubwitonzi,
ngo dushobore kubera akarorero keza bene wacu. Mwako nyene mwashize Imana imbere, mwemera kumurikirwa n'ijambo ryayo, ijambo riturengeye kandi rifise ububasha bwo kuduhindura, rikadukura mu muzimagiza w'inabi, ngo tugendere mu muco w'umukama kandi turangure ibikorwa vy'umuco. Turemera yuko Imana dusenga kandi dukorera ari Imana imwe rudende kandi idakeneye kubangikanywa n'ibindi bigirwamana. Nta yindi Mana mwombangikanya. Tubisanga mu gitabo c'Ihunguka kigabane ca 20 akarongo ka 33. N'izi Imana yagira abwira igihugu cayo iciye ku bahanuzi, biza bikomeza ico ciyumviro. Umviriza Isirayeli, umukama Imana yacu niwe musa mukama. Urakunda rero umukama n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ububasha bwawe bwose. Tubisanga mu gitabo c'amategeko ikigabane ca 6 akarongo ka 5. Ahandi naho ngo nguko uko umukama avuze, n'uwa mbere nkaba n'uwa nyuma, uretse jewe nta yindi Mana iriho. Tubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Isaya ikigabane ca 44 akarongo ka 6. Ico gihe abahanuzi bashaka ko Abanyisirayeli batokwirukirwa ibigirwamana vyahinguwe n'abandi, ngo bagende babifukamira, babisenga kandi bafise Imana mushobora vyose yabakijije ubuja bwo mu Misiri. Uyu munsi ibigirwamana abantu birukira, mbere bakanabirutisha Imana, biri ubwoko bwinshi. Hari amafaranga, amaronko ashobora kurahura umutima no kuyobeza ubwenge, umuntu ugasanga nta kibi na kimwe yibanga. Hari n'ivyicaro n'ivyubahiro abantu bagwanira, bakabiteranira w'ibicamurundi. Mwumvise mw'isomwa ca mbere ingene Sawuli yahiga buhongo Dawudi ngo amwice. Iyo ataba Yonatani, umuhungu wa Sawuli, yagiye hagati agahanura se wiwe, ibara ryari kugwa. Hari abantu bagigura Imana canke bigurira Imana bakibagira ko twese dufise amamuko amwe n'amaherezo amwe, kuko twaremwe n'Imana nayo ikaduhamagarira gusangira ubuzima nayo. Eka mbere n'ibi vyose tubona ku isi, Imana niyo yabiremye kandi iraha n'ububasha umuntu bwo kubitunganya neza, ngo bikore ku neza yiwe, ku neza y'abantu bose, kandi abikoreshe yubaha umuremyi wiwe. Dufatiye kuri iri jambo twumvise muri iyi nkuru nziza, aho tubona Yesu agendura ibisagara n'ibigwati,
abantu bakava mu mihingo yose baza kumwumviriza, nawe agakiza abarwayi, akirukana imitima ihumanye, bose bakamutangarira, batangarira ibyo yakora n'ibyo yavuga. Amaze kwakira abo bose baza bamugana, akabigisha umwanya muremure, nawe nyene yarafata umwanya akaja hiherereye gusenga, ngo natwe atwigishe gukengurukira Imana ku vyiza itugirira, ku vyiza ikorera igihugu cayo, mbere iciye kuri twebwe yashinze kukibera indongozi, ngo ntituhave tuvyiyitirira kandi twabikoze kubw'ububasha bwayo, akaba ari ikwiye irinahazwa rishimagizwa muri vyose. Aha niho tuba turiko turemeza ikibanza cayo mu migambi yacu no mw'iranguka ryayo, ariko turazi ko igicumuro cacu kirashobora kubera intambamyi iranguka ry'umugambi w'Imana mu buzima bwacu no mu buzima bw'igihugu cayo, ya neza ya bose na rya terambere twarondera ugasanga bigiye kurigirwa mu menshi. Ico gicumuro kirafise izina, hariho ubunebwe, hariho gusahura n'ugusesagura itunga ry'igihugu, hariho gutanga no kurya ibiturire, hariho kurenganya no gukumirana. Ijambo ry'Imana riradusoborera neza ico Imana idushakako, itubwiye ico twokora n'ingene twokwigeza. Muntu we, umukama yarakumenyesheje iciza ico arico n'ico umukama gushakako. Hari ikindi atari ugukurikiza ingingo, ukwaba ugira ubuntu no kugendana n'Imana yawe uciye bugufi. Tubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Mishe ku kigabane ca 6 akarongo k'8. Umwanditsi w'Izaburi nawe akongera ko ati, uwufise iminwe izira icaha n'umutima udatyoye, aterekeza umutima ku bitagira mvura, kandi atarahirira kubesha, uwo ni washobora guhagarara imbere y'umukama. Tubisanga mu Izaburi ya 24 akarongo ka 4. Yezu nawe aradutumirira kurondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwabwo, ibindi Imana izoheza ibitwongerereko. Tugenda tugana ya mbona kazoza y'igihugu gishaka gushikira iterambere ryuzuye ku bana bacu bose. Hari inyifato indongozi zose muri iki gihugu cacu zobwirizwa kwirinda no kurwanya, nkako muri iki gihe turiko turakenguruka umwaka twasozereye, n'akaryo ko kwirimbura ngo tubone ko turi mu ntumbero twihaye yo gushinga imizi mu Mana, canke ko turi mu vyacu gusa. Nagira mbonereho rero
nibutse ibisata bibiri mu buzima bw'igihugu cyacu twokwihatira gutunganya neza muri uyu mwaka turiko turigina kugira ngo dutsimbataze muri twebwe inyifato yo kubaka igihugu cyacu tugitegurira kazoza keza ku bana bacu bose. Ubwa mbere ni uko twokomeza indero y'urwaruka, nibwo bwiteza Uburundi buteye imbere kandi bukabwirizwa kugira uruhara mu kurondera iryo terambere. Ibyo navyo biva mu mbuto iterwa muri urwo rwaruka, ni ukuvuga indero ruronswa ko ari ibiruha ingufu nshasha, ko ari iy'akanovera, ko ari ibibwubaka bikariha ubumenyi n'inyifato birufasha gushika mu bigero rwiyumvamwo Uburundi n'Abarundi, kandi dukaraza ishinga no kurondera ineza n'iterambere rya bose. Ivyo navyo bisaba abigisha bakwiye kandi bitwararika indero yabo bashinzwe, bigasaba inyubakwa n'ibikoresho bikwiye mu mashuri. Nabona ko atagikozwe n'ivyahuha vyohuhuka, kuko tubona abigisha bagabanuka, inyubakwa n'ibikoresho bisaza, ntibisanurwe, bimwe ntibisanurwe canke ngo bisubirizwe. Niho notumirira abajejwe indero, abarezi n'abavyeyi kwitwararika kuruta indero y'abana n'urwaruka. Kira noneho ni igikorwa kituraba twebwe twese. Ingeso mbi z'ubunebwe, ububeshi, ubusuma bw'ibibazo mu mashure, ubwiyorobetsi, ukwigenza nabi n'ubugamburutsi ziranduranywe n'imizi mu mashure yacu, haboneka indero ishingiye ku kuri no ku rukundo. Niho n'imigambi tugira n'ivyo turangura tuzobona ko hari abo tuzobisigarana, tuzobiraga bakabirangura natwe umutima utekanye. Ica kabiri, mfatiraho Umukama ashaka ko tugendera ingingo, tuba abanyengingo. Muri iki gihugu cacu hari benshi bidogera ubutungane. Umuntu akibaza ati none bazokwidoga gushika ryari? Mbonereho gutera akamo umwe wese muri twebwe turaha, kuko ni twebwe nyene tubifisemo uruhara. Twese duhamagariwe guharanira ukuri n'ubutungane, ariko ni twebwe nyene
usanga turi muri iyi mitigiri y'ababuranywa n'ababurana, abarenganya n'abarenganywa, abafumbatisha n'abafumbatishwa, abadodobereza n'abadodoberezwa, abiba n'abibwa, mbe nagira nti abicwa n'abicwa. Twokwikeruka ngo tumenye ko duhamagariwe gushingira intahe ukuri aho turi no mu byo dukora, tukagendera amabwirizwa y'Imana n'abasangiye umuryango. Uduhamagarira gufashanya, gushigikirana no gutabarana, kuburanira imfubyi n'abapfakazi, kuvugira abatagira ikibavugira. Naha nyene nosaba inzego z'ubutungane n'iz'inyamiramabi gukorana ububangutsi igikorwa cyo kubahiriza amategeko no kurenganura abarenganijwe. Nsozere ndabibutsa nk'abakristu, nk'abantu bashinzwe amabanga yo kurongora abandi, ico inyigisho ndoramibanire ya Eklezia Gatolika idusaba gushingirako mu kubaka isi n'umubano ubereye umuntu. Umuntu yaremanywe agashusho k'Imana. Hari inkingi zitatu zo gufatirako, arizo ukuri, umwidegemvyo n'ubutungane. Ingendo yo kuba ivugakuri no kuba mukuri mu migenderanire y'abantu n'abandi, mu gutanga inkuru, mu kumenyesha amakuru, niyo yoturanga. Bwa kabiri, kwidegemvya mu byo umuntu wese afite uburenganzira, kuko umuntu yaremye agashusho k'Imana ahamagariwe kubaho mu iteka rimukwiye rijana n'uwo mwidegemvyo, atari uwahabwa n'abantu ariko yahawe n'Imana yamuremye, ariko kandi akamenya ko abazwa ibyo akora, abikoze neza akabishimirwa, atabikoze neza cyangwa yabitegerezwa naho akabazwa icyabitumye. Ubwa gatatu, ubutungane, kuba intungane, kugendera ubutungane, Imana igahabwa icyubahiro n'ibahazwa bikwiye, umuntu nawe agahabwa ivyo arekuriwe ku bw'iteka ryiwe ry'umuntu. Turazi yuko n'amahoro twifuza, amahoro turondera, amahoro tudasiba gusaba umukama, ari camwa c'ubutungane. Ubutungane nibwo buvyara amahoro. Ari umuntu wese yokwiyumvira kandi agatanga umuganda wiwe mu kubaka igihugu cacu
c'amavukiro ashingiye kuri ubwo butungane bushobora kuzana amahoro kandi bukanyadushikana kuri rya terambere twifuza tukarishikira turi kumwe twese duhimbawe no gukengurukira Imana itwama hafi kandi ishishikara ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu, ihezagira Uburundi n'Abarundi aho bari hose, ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.